Igicamunsi cyiza banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose twongeye kuramutsa izo nakomeza kubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane tunaba ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri uno mwanya aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Turagaruka by'umwihariko ko bikomeje kugenda biratangazwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunagaruke ko bikomeje kugenda biratangazwa nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Ngaha kuri Burundi News TV rero nibonesha kure imwe rugenda ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya, amakuru adakoza amaguru hasi, abakomeje kugenda aragaragara ndetse aranavugwa by'umwihariko mu bigendanye n'umutekano cane cyane niwo tugenda turibandaho. Ikaze rero dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho nga muri kino kiganiro cyacu. Mu gihugu cacu c'u Burundi rero hakomeje kugenda hagaragara imwe mu modoka by'umwihariko akaba ari imwe mu modoka bivuye ko rero by'umwihariko yoba yaratanzwe no ku ruhande ikaba yaratanzwe by'umwihariko no witwa ikaba yaratanzwe by'umwihariko n'umunyamabanga cyangwa se urongoye CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda bigaragara Aleviane Ndekuriyo, ariko ngo akaba yarayihaye bamwe mu barongozi by'umwihariko b'umuhari wa bamwe mu banywanyi cyangwa se muri urugwaruka ruzwi nk'imbonera kure mu rwego kugira ngo ruzogere rurifashisha cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gutambikana abantu cyangwa se by'umwihariko ikaba isanzwe yifashishwa mu gufunga abantu. Ariko kandi amakuru twamaze kugenda turashika cyangwa se aradusumira avuga ko rero iyo modoka uwitwaye cyangwa se uyibashije kuba yojyana aca atagaruka mu gihe by'umwihariko ngo abayikoreramo bose ari abicanyi bahita bamuhotora. Hamaze kugenda haramenyekana abantu benshi cyane by'umwihariko habagiye baragenda muri ubwo buryo muri uno mwaka ndetse bikaba bikomeje kugenda biratera amakenga. Hari umwe mu banywanyi bacu rero wabashije kuba yofotora iyo modoka ndetse by'umwihariko ikaba isanzwe inakoreshwa n'umwe mu mbonerakure zisanzwe zikomakomeye zizwiho ubugizi bwa nabi ndetse n'andi mabi menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yiwe by'umwihariko akomeje kugenda ajya ahagaragara mu gihe hari abandi bantu bakomeje kugenda baranyerozwa. Ni mu gihe kandi ubwe ngo yigiriye kwa Aleviane Kuriyo rero asanzwe arongoye CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, amusaba yuko mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yogwanya abatutsi ndetse abashe kuba by'umwihariko yohangana na buri wese nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi agomba kuba yohabwa iyo modoka. Iyo modoka rero by'umwihariko ngo yarayihawe ndetse akaba atangiye kugenda arayikoresha ndetse mu gihe aho yagiye akorera hose by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, dore ko asanzwe akuriye imbonerakure by'umwihariko ngo haragiye haba ibibazo bigiye bitandukanye byo kubura abantu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turabigera ko mu buryo burambuye hari inkuru kandi ibabaje cyane ni mu Burundi, intara ya Gitega muri komine Mutaho. Hari inkuru ibabaje cyane, hari inkuru iteye ubwoba aho imbonerakure yaje kugenda iracumita icumu umunyagihugu by'umwihariko abanyagihugu bakaba ariko barasaba yuko iyo mbonerakure yofatwa ikaba yohanwa. Ariko kandi nubwo bimeze bityo abanyagihugu bakomeje kugenda bavuga ko rero iyo mbonerakure iciri ko yidegembya ndetse by'umwihariko ngo yigize intakogwaho aho nta muntu n'umwe by'umwihariko ashobora ngo kuba yoyitunga gatoki. Iyo mbonerakure kandi yitwa Ndihoreye Kasimu rero ikaba ariyo rero irongoye izindi ku rwego rwa zone Caha rero by'umwihariko ya Mutaho. Iyo mbonerakure kandi yacumise icumu rero ryo mu Rubavu umunyagihugu azwi ku mazina ya Irankunda Jire asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje ipikipiki cyangwa se umumotari, akaba aba ku mutumba wa Bigera muri iyo komine nyine uko biko bitangazwa. Amafoto akomeje kugenda aragaragara ndetse yaje kugenda aratuma bakeya bakomeza kugenda barahugora. Ni amafoto ariko agaragaza nyine uburyo uyu musore yarasanzwe ayunguruza abantu ku ipikipiki by'umwihariko ahagwariye mu bitaro nyine kwa muganga ari kugenda yitabwaho, aho akomeje kugenda apfukapfutse ndetse gushika none nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara akaba yamaze kugenda by'umwihariko amererwa nabi cyane. Bivuga ko rero adashobora no kuba adashobora kuza kubaho mu gihe ubuzima bwiwe bukomeje kugenda bumera nabi cyane. Abanyagihugu bakomeje kugenda baratabaza bavuga ko rero iyo mbonerakure ikomeje kugenda iramara abantu ndetse abatari bakeya bakaba bavuga ko rero by'umwihariko nibatagira icyo bakora by'umwihariko ibintu bishobora kuza guhindura isura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyamara nubwo hakomeje kugenda harasabwa ubutabazi birasa naho by'umwihariko leta atakintu na kimwe iriko irakora.
turaza kandi kugenda tunerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye cyane cyane by'umwihariko twerekeza mu gihugu ca Israeli. Abanyagihugu by'umwihariko bakomeje kugenda birara mu mabarabara rero bari mu myiyerekano ikaze cyane, aho bakomeza kugenda biyamiriza umushikiranganje wa mbere w'icyo gihugu bwana Benjamin Netanyahu, bavuga yuko rero by'umwihariko akomeje kugenda arababera ikibazo gikomakomeye mu gihe akomeje kugenda arashotora cyangwa se arakomeza intambara, nyamara hari haratanguye gahunda z'ibiganiro zishobora kuzotuma abantu badakomeza gupfa. Ni mu gihe mu minsi yeze rero ingabo za Israeli IDF zari zatangaje neza yuko rero hari bamwe mu bantu bari barashimutswe n'umuhari wa Hamas boje kugenda barabona mu buvumo ariko baramaze kugenda bicwa. Abanyagihugu rero bakomeje kugenda bagira ubwoba yuko rero n'abandi bamaze igihe bari mu maboko y'uyu muhari wa Hamas by'umwihariko bakaba bashobora kuza kwicwa isaha ku isaha nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Nandi makuru menshi rero akomeje kugenda aravugwa ijya nino ku isi. Mwese ndabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu ngaha kuri nabondesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze, abatwumviriza muherereye by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no mu makomine agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye ijya nino ku isi, haba mu bihugu ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze. Reka nkubwire niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero usonde kwanditse sabone kugira ngo ucurabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ubundi by'umwihariko amakuru ajya arashaka gushikaho 5 kuri 5. Ikaze rero amakuru n'ibiganiro byacu tubitangirire ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Nakomeje kugenda ndababwira rero amakuru by'umwihariko ko makomeye cyane ya bamwe mu bantu bari kugenda baranyuruzwa, ariko ijana ku ijana bakanyuruzwa ubigizwemo rero uruhare n'imbonerakure. Gushika none by'umwihariko izi mbonerakure nga zisanzwe zibarizwa mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi zikomeje kugenda zirerekana ibihe bidasanzwe, ndetse gushika none hakaba hari andi makuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara. Hari amakuru rero by'umwihariko akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko iyi modoka iri kirifashishwa mu kunyuruza bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL by'umwihariko isanzwe irakoreshwa n'imbonerakure yitwa Shabani by'umwihariko bikaba bivugwa ko rero by'umwihariko yawe yarayihawe n'uwitwa Reverion Ndikuriyo asanzwe arongoye CNDD-FDD. Amakuru avuga ko rero iyi mbonerakure icimara kuba yohabwa iyi modoka, ibintu byakomeje kugenda by'umwihariko biraba bicane kuko ikomeje kugenda iranyuruza abantu, kandi ngo iyi modoka ikaba isanzwe inakorerwamo ubwicanyi bukomakomeye, kubera yuko ngo umuntu ibashije kuba yojyana adapfa kuba yogaruka cyangwa se ngo abashe kuba by'umwihariko yagaruka ari muzima nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. By'umwihariko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira ererekana ndetse akagaragaza by'umwihariko uburyo iyi modoka ari ikomeje kugendera amara abanyagihugu, nyamara abayobozi bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba atakintu na kimwe bashobora kuba bo bikoraho. Maze iminsi kandi ndababwira abanywanyi b'umugambwe CNL bariko rero baranyuruzwa muri komine Nyabitsinda ni mu ntara ya Ruyigi ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024. Umunywanyi wa CNL akaba n'umufundi w'indimo wa komine rero Nyabitsinda yarafashwe mu gihe yariko rero arataha avuye mu nama ku biro bya komine Nyabitsinda. Abamufashe bari bambaye rero impuzu z'igipolisi bari mu modoka ya Toyota Hilux double cabine yirabura ifise rero ibiyo bitabona aho hari hafi isaha 9 z'umugoroba nk'uko byariko bikomeza kugenda biratangazwa. Uwo munsi nyine isaha 2 z'ijoro by'umwihariko uwitwa Gahungu asanzwe arongoye urwaruka rwa CNL muri komine Nyabitsinda yarafatiwe rero ku rugo rwiwe, yafashwe n'abambaye impuzu z'igipolisi bari kumwe rero n'abambaye izisanzwe bari muri ya modoka n'ubundi nyine yari yatwaye Ezekiel Ndayisenga nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abajyango ba Ezekiel Ndayisenga ndetse na n'uyu Gahungu barabuze ababo iyo bafungiye, naho musenateri
Anastase Aishakiye we rero yakomeje kugenda arabishura yuko ababo bari mu minwa y'abajejwe umutekano ndetse bajyanye n'urwego rujejwe iperereza. Mu minsi yakurikiye kandi Shabani nimubona arongoye imbonerakure mu ntara za Muyinga, Ruyigi ndetse na Cankuzo, intara nshasha ya Buhumuza, yarakoresheje inama ikomeye cyane. Inama yabaye by'umwihariko akarorero ko gupfa noneho kwa bamwe mu banywanyi ba seneri. Iyo nama yabereye ku mutumba wa Ndago ni muri komine Nyabitsinda, aratera ubwoba cyane abanywanyi ba seneri. Aravuga ko rero hari uwundi yitwa Bernard Nduwimana ategerezwa gufatwa by'umwihariko. Bernard Nduwimana yari yaramenye ayo makuru rero by'umwihariko ahungira Igitega, ariko nawe rero yaje kuhava nyuruzwa ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka 2024. Amakuru avuga iki rero? Amakuru akomeza kugenda adushikaho by'umwihariko agaragaza bumwe mu butumwa bukomeye cyane bwagiye buva kuri Reverien Ndikuriye bunyuze ku WhatsApp buriko rurarungikirwa abarongoye imbonerakure mu ntara zigiye zitandukanye. Mu nyuma y'uko rero abarongoye imbonerakure bari bakomeje kugenda barahabwa imodoka zoba zirafasha, basabwe rero gukomeza guhangana na bamwe mu bayobozi bakomeye cyangwa se abasanzwe barakusanya n'abasanzwe basobanutse basanzwe barongoye ugwaruka mu bice bigiye bitandukanye cyane urubarizwa muri seneri. Mu gihe kandi CNDD-FDD ngo ikomeje kugenda iragira amakenga yuko rero iyi seneri yazongera ikabarya insyata burenge ndetse ikaba yokongera kubatwara amajwi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Mu gihe amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi rero ibintu bikomeje kugenda birazamba. Mu gihe rero by'umwihariko izi modoka za double communauté za communauté Toyota Hilux ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zikomeje kugenda ziratwara abantu benshi cyane ndetse zikabanyuruza, akaba ata muntu n'umwe abasha kuba yokongera kuboneka. Communauté Toyota Hilux double cabine kandi yirabura yakoreshejwe mu kunyuruza Ezekiel Ndayisenga rero ndetse na Gahungu twahavuye by'umwihariko tumenye yuko kandi isanzwe ikoreshwa n'uwitwa Shabani. Nimubona rero ngo niyo yo mubona ku ifoto nk'uko nanjye nagenda yibahereza, ngo hasigaye ko rero Shabani nimubona rero avuga iyo afungiye abo bantu. Shabani nimubona rero amaze imyaka myinshi cyane yica ananyuruza ahohotera abatavuga rumwe rero na CNDD-FDD. Atacamira rero yahora abikorera mu ntara ya Muyinga, gusa none ubu ngubu nyine yongewe intara zibiri zindi akoreramwo ububisha nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Iyi modoka kandi ikomeje kugenda by'umwihariko abantu bakomeje kugenda bayibona bakomeje kugenda barashavura ku buryo bukomakomeye, kubera yuko bamaze kugenda baratahura yuko nyine uwibashije kuba yotwara cyangwa se uwibashije kuba yojyana ata muntu n'umwe ubasha kuba yokongera kugaruka cyangwa se ngo abashe kuba yokongera kugaragara. Hagati kandi ngaha muri Gitega naho hakomeje kugenda haravugwa inkuru ibabaje cyane, aho imbonerakure ziriko zirakora ishano, imbonerakure ziriko zirakora ibara. Iyi mbonerakure yitwa rero Ndihoreye Kasimu ikaba rero by'umwihariko ari irongoye izindi ku rwego rwa zone nshasha rero ya Mutaho. Iyo mbonerakure ikaba ikomeje kugenda by'umwihariko irariza abatari bakeya cyane, by'umwihariko aho yaje kwifata igacumita icumu ryo mu Rubavu umunyagihugu azwi ku mazina ya Irankunda Jire, asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje ipikipiki, by'umwihariko akaba aba ku mutumba wa Bigera muri iyo komine nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ngo byose rero byabaye ku munsi wa gatanu uheze, aho by'umwihariko bagendesha amapikipiki bari bakoraniye bariko rero barayaga baharira ku bijanye n'ubuhinga rero barushanya mu kugendesha amapikipiki. Niho rero iyo mbonerakure Kasimo by'umwihariko yaca imera nk'iyegeye rero inyuma y'akanya gato cyane, abari aho ngaho ngo bagiye babona ya mbonerakure izanye icumu ica iricumita mu Rubavu rero uwo munyagihugu Irankunda Jire. Iryo icumu rero ryaciye rimuvunikiramwo nk'uko bikomeje kugenda biratangaza. Amafoto cyangwa se amavideo yakomeje kugenda mugaragaza aharyamiye rero kwa muganga, by'umwihariko ateye ubwoba cyane, ateye igishika, ndetse abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeje kugenda bibaza niba ashobora kuba yoza gukira cyangwa se bitaraza kurangira apfuye.
ubwo nyine abanyagihugu baciye batabariza Jire mu kumunyarukana rero kwa muganga ku bitaro by'aho ngaho imutaho, babona ntabyo rero bashoboye baca bamwungururiza ku bitaro bya Mutoyi hospitali Mutoyi, ari naho rero ariko aravurirwa ari intera ikomakomeye cyane. Acimutera igicumu rero by'umwariko yambonera kure Kasimu yari yafashwe itwagwa gupfungikwa rero mu gasho ngaho by'umwariko muri Gitega Mutaho, mu gace ka Mutaho, ariko kandi mu nyuma y'akanya gato cyane iyo mbonera kure yaciye irarekugwa, ubu ngubu ikaba yidegembya. Inyuma rero yo kurekugwa, amakuru adushikira yemeza ko rero iyo mbonera kure yaciye iguma itera ubwoba rero umuryango wa Irankunda Jire, ibategeka rero kuza bakumvikana uko rero azomuvuza, kuko rero ngo wewe atigera afungwa nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Abanyagihugu rero by'umwariko bababajwe cyane no kubona rero baratabaje abajejwe intwaro, harimo rero na buramatari w'iyo ntara, ariko kandi bakirabira hirya ntihagire ico bobasha kuba bokora. Ku bwabo rero by'umwariko ntibatahura impamvu imbonera kure Kasimu yarekuwe kandi by'umwariko yarahaswe kugandagura rero umunyagihugu. Basaba ko iyo mbonera kure ifatwa igafungwa ikongera ikavuza uwo munyagihugu aremvye mu bitaro bya Butoyi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikira avuye ko rero by'umwariko imbonera kure nga muri kino gihugu cy'u Burundi arizo zikomeje kugenda ziramara abantu, akaba arizo zikomeje kugenda zirica batari bake cyane, ndetse abanyagihugu benshi bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse by'umwariko banagaragaza neza yuko by'umwariko izi mbonera kure zikomeje kugenda ziroshwa cyane cyane n'abarongoye n'abarongozi bazo bakuru cyane guturuka kwa Reveriyani Ndikuriyo, dore ko amategeko menshi cyane ariyo ari kugenda araturuka. Bivuga ko kandi izi mbonera kure ngo mu gihe zitazaba zambuwe izi nshingano zabo zo gucunga umutekano, by'umwariko ibintu bizakomeza kugenda biraba bibi cyane, ndetse ibintu bikaba bizarushaho gukomeza kuzamba nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza neza ko rero mu gihe imbonera kure zirakomeza kugenda zibibasira, haratangura gahunda y'imyerekano ikaze cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bozamagana. Nyamara haraheze iminsi itari mike rero abanyagihugu bakomeza kugenda barataka ubugizi bwa nabi, kunyuruzwa ndetse no kwicwa kuko bikoreshejwe n'izi mbonera kure. Nyamara mu minsi iheze rero kuwa gatandatu uheze, ubwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yari mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'imbonera kure zari zahakuraniye mu kwizihiza umunsi mukuru wazo wiswe imbonera kure day, nta kintu na kimwe yigeze avuga, nta nubwo yigeze zicebura, ahubwo yakomeje kuzisaba kumufasha mu gucunga umutekano ndetse no guhangana n'undi muntu uwo ari we wese. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli rero bwana Benjamin Netanyahu yasabye imbabazi cyane abanya-Israeli kubera kunanirwa kugarura abashimuswe bashika muri 6 basanzwe muri Gaza ku wa gatandatu uheze bapfuye, mu gihe Hamas yaburiye ko rero abandi bashobora rero gusubizwa imiryango yabo bari mu bitambaro by'abapfuye niba agahenge rero katabashije kuba kogerwaho nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Bwana Benjamin Netanyahu kandi avuga aya majambo mu gihe imyerekano yo mu mabarabara rero muri Israeli irimo gukaza umurego mu ijoro ryayo rya kabiri rero mu kwamagana uburyo leta ye yitwaye mu biganiro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amabarabara agiye atandukanye guturuka muri Tel Aviv ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko akomeza kugenda yuzuramwo abantu, abanyagihugu bari mu myerekano ikomeye cyane, arimo kotswa n'igitutu rero by'umwariko mu mahanga. Ubwongereza bwahagaritse kugurisha rero intwaro zimwe kuri Israeli, bavuga ko rero hari ibyago ko rero ivyo bikoresho bishobora gukoreshwa mu guhonyora amategeko mpuzamahanga. Ariko minisitiri w'intebe wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yumvikanishije rero kwihanganira by'umwariko mu mvugo ye, ashimangira ko rero ingabo za Israeli zigomba kugenzura umuhora wo muri Gaza uzwi nka Philadelphia Corridor, agace rero k'ubutaka k'ingenzi kabaye inzitizi ikomeye cyane mu biganiro ndetse na Hamas nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
Abanya-Israel kandi babarirwa mu bihumbi biraye mu mabarabara kuwa mbere mu myerekano mishasha cyane yahamagajwe n'imiryango ifise abayo rero bashimuswe kugira ngo bagaragaze uburakari bwabo mu kuba rero Netanyahu yarananiwe gutahana ababo mu nyuma y'amezi ashika kuri 11 aheze baramaze kugenda barashimutwa. Ikinyamakuru The New Times of Israel co rero muri icyo gihugu catangaje yuko polisi yarimo rero gukoresha ubushotoranyi bwinshi cyane mu myiyerekano imwe by'umwihariko yo mu gace kari hanze y'urugo rwa minisitiri w'intebe i Yerusalemu, harimo no gusunika rero cyane abigaragambya, bamwe rero ibakubita hasi, abandi benshi barakomeza kugenda barirukanka. Umwe rero mu bapolisi yanize umunyamakuru rero wa The New Times of Israel nkuko ico kimenyesha makuru rero gikomeza kugenda kirabitangaza. Iyi myerekano kandi mishasha ibaye mu nyuma yuko rero abantu babarirwa mu bihumbi n'amagana biraye mu mabarabara rero ku Cumweru mu myerekano mu bice bigiye bitandukanye bw'ici gihugu rero, bamwe mu myerekano bafunze umuhanda munini cyane wo mu mujyi wa Tel Aviv. Benshi bari bambaye rero amabendera ya Israel ndetse bamanika imishumi rero y'ibara ry'umuhondo, ikimenyetso cyo kwifatanya n'abashimuswe ku iteme ryitegeye rero umuhanda munini cyane wa Ayalon. Abashimuswe bashika kuri 97 bose hamwe rero kugeza ubu ngubu ntibizwi aho baherereye cyangwa se amakuru yabo mu nyuma yuko rero bashimuswe na Hamas ku itariki 7 ukwacira umwaka uheze 2023. Kuwa mbere kandi Hamas yavuze ko rero abashimuswe bazatahanwa mu masanduku niba igitutu rero cy'igisirikare ca Israel gikomeje yongeraho ko kandi amabwiriza masha yatanzwe ku ntagongwa rero zibacunga aho rero by'umwihariko bafungiye mu gihe zaba by'umwihariko zegerewe n'ingabo za Israel nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umuvugizi w'uwo mutwe rero utatanze amakuru arambuye rero kuri ayo mategeko mashasha yatanzwe yagize ati gutsimbarara kwa Netanyahu ko kubohora imfungwa rero ku gitugu ca gisirikare aho kugeza ubu ngubu rero ku masezerano aho kunanirwa kugeza ku masezerano, gusobanuye ko rero bazasubizwa imiryango yabo mu bitambaro by'umwihariko imiryango yabo igomba guhitamo rero niba ibashaka bapfuye cyangwa se ibashaka ari bazima. Mbere yaho kandi kuwa mbere ishirahamwe rya mbere nini cyane ry'abakozi ryo muri Israel ryavuze ko abantu babarirwa mu bihumbi amagana bitabiriye imyerekano rusange yahamagajwe mu rwego rwo kotsa igitutu leta ngo yemere rero amasezerano na Hamas y'agahenge muri Gaza ndetse no kurekura abashimuswe bose. Nubwo kandi bimeze gutyo, ikibuga c'indege citiriwe Ben Gurion ci Tel Aviv cyatangaje ko rero habayeho ihungabana rito ku ngendo ndetse inzu z'uburiro, restaurant nyinshi cyane na serivisi nyinshi zo kwakira abashyitsi zakoze nk'uko bisanzwe. Minisitiri w'imari wa Israel wo mu murongo w'ibitekerezo by'ubuhezanguni mu gukomera ku bya kera, Bezali Smotrich yarase ko rero abanya-Israel bagiye mu muriro ku bwinshi cyane ndetse ko bagerageje ko batakiri abacakara b'ibyifuzo bya politike. Ahandi by'umwihariko perezida wa Amerika Joe Biden we yavuze ko bwana Benjamin Netanyahu atarimo gukora ibihagije kugira ngo amasezerano na Hamas yo kurekura abashimuswe n'agahenge bibashe kuba byogerwaho. Hari kandi amakuru yumvikanisha ko rero icifuzo gisa kizohererezwa Minisitiri w'intebe wa Israel n'icanyuma uko bikomeje kugenda bitangazwa. Benshi bashinza Benjamin Netanyahu guhagarika amasezerano agashyira imbere rero kurokoka kwe bwite muri politike, we akaba akomeje kugenda arabihakana. Inshuti za Netanyahu rero n'abahezanguni mu gukomera ku bya kera rero zakangishije kwikura muri leta y'urugaga rero ibintu bibangamiye amahigwe
by'umwihariko yo kuguma ku butegetsi naramuka yemeye amasezerano ashingiye ku gahenge gahoraho by'umwihariko mbere y'uko Hamas isenywa nk'uko biriko biratangazwa. Abahuza bo muri Amerika, Misiri ndetse na Qatar barimo kugerageza kwigeza ku masezerano y'agahenge rero yatuma Hamas irekura bashimuswe bashika kuri 97 igifunze barimo rero nibura 33 bifatwa ko buba barapfuye, nayo rero igahabwa imfungwa z'abanyepalestine zifungiye by'umwihariko mu magereza ya Israel nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Kuwa mbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuze ko rero Ubwongereza bwahagaritse impushya zishika kuri 30 mu majana 350 zo kohereza intwaro muri Israel. Avuga ko rero hari ibyago bigaragara yuko ibyo bikoresho bishobora gukoreshwa mu ihonyora rikomeye cyane ry'amategeko mpuzamakungu. Ibikoresho rero byohagaritswe birimo ibice by'indege z'intambara, indege z'akajugujugu n'indege nto z'intambara zitajyamo rero umupilote zizwi nk'ama drone. Bwana Lammy kandi yanavuze yuko Ubwongereza bukomeje gushyigikira uburenganzira bwa Israel bwo kwiganaho kandi ko ibyo bwakoze atari ugukomanyirizwa ku kugura intwaro. Ku rubuga nkoranyambaga rero rwa Israel rwa X, Minisitiri w'ingabo wa Israel Yoav Gallant yatangaje neza yuko rero ababajwe cyane n'ico cemezo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel by'umwihariko Israel Katz yavuze ko rero ico cemezo gitanze ubutumwa rero buteje ikibazo cane kuri Hamas ndetse na Iran. Hagati abo kandi imihango yo gushingura bamwe rero mu bashimuswe bishwe kuwa gatandatu yarabaye. Nyina wa Hirashi by'umwihariko umwe rero mu bashimuswe umurambo wiwe watowe n'igisirikare ca Israel kuwa gatanu yavuze ijambo mu gushingura kwe rero avuga ko hari yashize amezi by'umwihariko afise akababaro kenshi ko guhangayika kubera umuhungu wiwe. Uyu Rachel Paulina kandi yanavuze ko cyabaye icubahiro gihebuje rero kuri we kuba nyina wo muhungu rero kuri nyina wo muhungu mu gihe yashimuswemo rero Herishe yoherereje umuryango we w'ubutumwa bubiri bwo kuri telefone yandika agira ati ndabakunda ati mumbabarire. Abitabiriye uwo muhango wo gushingura rero bari mu mihanda y'i Yerusalemu. Muri uwo muhango perezida wa Israel Isaac Herzog yagejeje ijambo kubo mu miryango y'ababuze ababo. Igisirikare ca Israel cyatangiye igikorwa cayo rero cyo gusenya Hamas muri Gaza mu gusubiza ku gitero kitari cyarigeze cibaho rero mbere. Hamas yari yaragabye mu majyepfo ya Israel kwegenekerezo ry'indwi ukwacira umwaka w'2023 ciciwemo abantu hafi 120 naho abandi bashika ku majana 251 barashimutwa. Abantu barenga rero 40,000 bamaze kwicwa muri Gaza kuva ico gihe nk'uko rero bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza itegekwa na Hamas nk'uko biriko biratangazwa. Ndetse binavuga ko rero harimo n'abandi benshi badashobora guharurwa babashije kugenda by'umwihariko baragwigwa n'ibikuta, abandi bakagenda bahura n'ibindi biza bigiye bitandukanye. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.